Bamwita Cedric Hamisi Batazira Jaba, umwana wo mu Buyenzi. Yavukiye mu Buyenzi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990. Muri kino gihe akaba asanzwe afise imyaka 31 y'amavuko. Cedric Hamisi asanzwe afise umuvyeyi umwe ari we nyina wiwe gusa. Cedric Hamisi atanguye gukina umupira w'amaguru akiri muto mw'ibarabara mu Buyenzi. Inyuma yaho umwaka w'ibihumbi 2003 yaciye ajya gukina muri kade yo mu Buyenzi mu witwa Inyange FC. Kubera ubukerebusi bwiwe n'ubuhinga bwiwe mu mwaka w'ibihumbi 2007 Hamisi Cedric Batazira Jaba yaciye agurwa n'umugwi wo mu cicaro ca kabiri witwa Elite FC. Muri uwo mugwi yahakiye imyaka 2 mu mwaka w'ibihumbi 2019 aca yerekeza mu mugwi wa Prince yo mu cicaro ca mbere naho nyene awukinira imyaka 2 gusa. Muri iyo myaka 2 Cedric Hamisi yawukiniye umwaka umwe yatoye nk'umukinyi yinjije ibisindo byinshi gusumba abandi. Niho rero mu mwaka wa 2011 Rayon Sport yo mu gihugu cy'u Rwanda yakimugura kugira ikinira imyaka 2. Mu mwaka we wa mbere Cedric Hamisi yaciye atogwa n'abamenyesha makuru bo mu gihugu cy'u Rwanda nk'umusatizi yinjije ibisindo byinshi gusumba abandi. Asubira kandi atogwa nk'umukinyi mwiza aranze ihiganwa ryo mu Rwanda ry'umwaka w'ibihumbi 2011 gushira ibihumbi 2012. Mu higanwa ry'umwaka w'ibihumbi 2013 gushira umwaka w'ibihumbi 2014 Hamisi Cedric yaciye agurwa na Chibuto FC yo mu cicaro ca mbere mu gihugu ca Mozambique. Asanga abagenzi biwe b'abarundi nka Nduwarugira Christophe Lucho basanzwe bakina mu mugwi sekira ry'uwinamba mu rugamba. Muri kino gihe asanzwe akina mu gihugu ca Portugal mu cicaro ca kabiri. Hamana Zeimana Johai muri kino gihe asanzwe akina mu mugwi wa Vitalo FC. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 Cedric Hamisi yaciye agurwa mu mugwi wo mu cicaro ca kabiri mu gihugu ca Portugal witwa União Madeira. Aho naho akaba yarahakinye umwaka umwe gusa. Mwaka w'ibihumbi 2017 Cedric Hamisi yaciye agurwa umugwi wo mu cicaro ca mbere muri Arabie Saoudite umugwi witwa Al Tawau. Gushika ubu niho akibarizwamo. Cedric Hamisi rero agiye muri uwo mugwi Al Tawau rero niho yaciye atangura gutunga kuko muri kino gihe ahembwa amafaranga amanyaburaya bita amaeuro angana n'ibihumbi 81,250 ku kwezi. Marundi miliyoni amajana 312 n'ibihumbi amajana 812,500. Cedric Hamisi yaraguze umuduga mushasha uri mu bwoko bwa V6 ungana miliyoni 145 z'amarundi. Amato dusumira ngo yamaze kurungika uwundi muduga uri mu bwoko bwa V8 uri ku giciro c'amafaranga y'amanyamerika angana n'amadolari ibihumbi 85,160. Marundi miliyoni amajana 264. Amande yo miduga mubona ngaho kuri aya masanamu iri mu bwoko bwa V6 Max 0 Nissan Juke hamwe n'iberi itabonetse ngaho amaze kugura n'impangu zitari nke mu gihugu. Tuvuga ngo mu Kajaga ariho yaguriye nyina wiwe Quartier Miroir hamwe na Maramvya. Muri kino gihe Cedric Hamisi amaze kugura urundi rupango mu Buyenzi aho akaba agomba kubaka igorofa zigera kuri 3 akazoshiramo na salle de musculation gym. Iryo rikaba rizobiterambere ku banyabuyenzi bakunda kwinonora imitsi. Cedric Hamisi amaze gufasha intamba mu rugamba inkino zitari nke aho yafashije ubwa mbere intamba mu rugamba kwitabira inkino za CAN mu gusinda igisindo hano i Bujumbura umugwi wa Gabo. Ivyatumye intamba mu rugamba zitabira ubwa mbere inkino za CAN. Cedric Hamisi akaba ahambije abandi bakinyi b'abarundi batunze kubera umupira w'amaguru kandi bafise amazu atari make. Abo nabo ni bakuru biwe nka Saidoni Bazomwiza afise amazu atari make mu gisagara ca Bujumbura. Suleiman Ndikumana nawe nyene asanzwe afise amazu atari make. Hamisi Tambwe, Valerina Hayo n'abandi. Umunya yuko Hamisi Cedric asanzwe afise abana babiri, umuhungu n'umukobwa.